bahejeje kwakira umushitsi w'iteka, uwo nawe akaba ari umukardinal Michael Knerzi, akaba ari umukardinal asanzwe ajejwe igisata co gushigikirana muri leta y'i Vatikano, aho yaraje azanye ubutumwa bwa Papa Leon 14, ubutumwa bwo gukeza umukuru w'igihugu c'Uburundi, ubutumwa bwo kumutera intege ku gikorwa kidasanzwe ariko arakora igihugu c'Uburundi ko kirarangura mu gushigikira cane cane impunzi zivuye mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Yakiwe yari yaramaze kugendera izo mpunzi, aho yakozweko cane n'umutima w'urukundo, umutima wo kwakira ugaragazwa n'abarundi, aho mbere yanamuteye intege kukungene afata iya mbere kugira ngo ayo mahoro n'umutekano bisasagare. Umukuru w'igihugu c'Uburundi yanejejwe cane n'uwo mubonano, aranakeza eka Ekereziya Katolika kubona nayo nyene ifata iya mbere kugira ngo ibandanye ishigikira kugira amahoro n'umutekano bisasagare. Ivyo rero ku mukuru w'igihugu aremeza ko vyagaragariye cane mu rugendo Papa Francisco yagize mu gihugu ca Kongo, eka no mu bikorwa bidasanzwe Ekereziya Katolika ibandanye ikora kugira ishigikire abari mu marira. Hambavu y'uwo mubonano, umukardinal yaraherekejwe kandi n'uwuserukira Papa mu Burundi, aho nawe yaraje azanye inkuru nziza zibiri nkuru. Ica mbere nuko igisabo c'Uburundi, aho twibuka neza ko n'igihe nyen'icubahiro Evariste Ndayishimiye yagenda i Vatikano akakirwa n'uwahoze ari Papa Francisco, mu vyo yagiye asaba ko ari uko hoba isengero rya Papa mu Burundi, agasaba ko Mugera, wa musozi abakera bamye bita ko ari umusozi w'Imana, aho mbere twavuga tuti twambaza imana za Mugera, hasanzwe ari isengero ya mbere mu Burundi yabonetse, aho yasaba ko yoba isengero rya Papa. Ico gisabo rero bari bazanye inkuru nziza yuko cemewe, ni kuvuga yuko i Mugera hagiye kuba basilique, ni kuvuga isengero rya Papa, rikazotunganywa na Ekereziya na Diocese ya Gitega. Ikindi ca kabiri, iyindi nkuru nziza ya kabiri, nuko hagiye kuza umunyamabanga mukuru wa leta y'i Vatikano vuba cane mu ndwi zibiri. Naho nyene urwo rugendo akaba ari urugendo rw'iteka kandi ruduha umunezero mwinshi cane, aho nyen'icubahiro yashimye umutima Vatikano ufise ku Burundi, kuko muri urwo rugendo hazokorwa ibikorwa bitandukanye, ariho gutanguza inyubako izokwitirirwa uwahoze ari umuserukizi wa Papa mu Burundi yagandaguwe iminago, uwo nawe akaba ari Musenyeri Courtney, aho mbere hazokorwa n'ibindi bikorwa, aho na leta y'u Burundi igiye kugurura vuba ubuserukizi bw'igihugu mw'ileta ya Vatikano. Ivyo vyose rero babiganiye bashira hamwe, babinezererewe bose, bikaca vyerekana yuko koko Ekereziya Katolika mu Burundi ibandanya itsimbatara. Umukuru w'igihugu c'Uburundi yabashimiye cane, arasubira aributsa uruhara rwa Ekereziya, uruhara Ekereziya yamye yerekana kuva kera. Turazi neza yuko amashure ya mbere, ibitaro vya mbere, ibikorwa vyo gushigikirana kenshi cane kuva na kera na rindi vyamye birongorwa na Ekereziya Katolika, aho mbere yaciye anabahamagarira ko babandanya bashigikira igihugu c'Uburundi kugira ngo tubandanye tujana kuri ya mbonakazoza y'ibihumbi 2040, 2060.